twaciye ku rundi ruhande gato kugira tuje kuraba yavugwa kuri wa mugabane w'indirimbo mpimbazamana za gospel music. Now izi ni zimwe mu ndirimbo zifise abantu benshi cyane zifasha. Narababwiye ko kugira game industry itera imbere ifuko imico yose bayateye imbere igaserukirwa yose, haba muri secular, haba muri gospel, haba muri za ndirimbo za gospel z'aba MTC bacana abanyarutsa naraheza nutu tugenda tuvuga ati wana ivyo urabikora mugabo rero umenye ko je tudahanye nawe tworoshe atugenda gahoro gahoro. Zose indirimbo ziba zikenewe kugira ngo zishobore vyuke zifise abantu bazikunda. Hari abadakunda ziya ndirimbo zinyaruka, hari abakunda izigenda gahoro, hari abakunda iziri izubu buryo n'izubundi buryo. So nibaza yuko haba hakenewe yuko twese dukora umwe wese ku byo ashoboye n'ivyo akora kugira ngo dushobore kuryohera abantu bose badukurikirana. Umuziki muri rusange ntihagire ibindi tuje gusuma hanze, tube twivyifitiye ngaha muhira. Turi kumwe n'umwigeme nibaza ko aza kutwidondora mu kanya, ariko kandi niwe yaririmbye iyo ndirimbo muhejeje kubona. Araza no kutubwira byinshi kuri iyo ndirimbo imaze ukwezi kose kuri YouTube. Ikibazo ca mbere na nkimubonana mu bajije namubwiye ati kumenga uri kurayikorera ama media tuwa uteba mugabo urabizi yuko umuntu aba yafatiriwe n'utuntu twinshi, ari ibindi bintu byinshi aba ari karakora. Nivyo nawe yari karagerageza kusigura ninaza atakudusigura twese muri rusangi, ariko kandi mfaso ndabahaye ikaze. Murameze neza? Murameze neza. Yes. Ni muramubona numwigeme akiri muto. Abundi kusa muri video ni kusana ngaha. Murakoze cyane. Nigeze kubona video yawe haheze umwaka wose ikoze. No gushikana ubumenga ni wahindutse cyane. Uri muri abantu badahindagurika? Oya nabwo njya mpindagurika cyane. Umeze nk'Imana. Imana ntihindagurika, nawe ntuhindagurika muri rusange. Umeze nk'Imana. Erega ubundi abana b'Imana tumeze nk'Imana muri rusange, tuba tumeze nkayo. Biba unazi ko Bibiliya ivuga yuko yaturemye mu ishusho yayo kugira tumere nkayo. Ubundi abana b'Imana tumeze nk'Imana. Ico kintu ifo ko tucakira, tumeze nkayo, dufise matière nk'Imana. Duhindagurika rero, Imana idahindagurika, natwe ntidukwiye guhindagurika, dukwiye kuguma. Ariko apana muri ivyo bintu vya physique, ndabigize ibintu vy'imwe mu ntidukwiye kuba abantu bavuga ibintu hama bakabihindura, baba bameze guhirya ejo bagahindagurika. Dukwiye kuguma abantu bari ku murongo kuri standard. Ndabahaye ikaze mu kiganiro ca Explosive. Duhora tugirirwa ibakwe gake ryo kwakira abaririmbyi barimba zino ndirimbo mpimbazamana, ariko je ndababonye ndaryoherwa kuko ndabizi ko mufise abantu benshi bakurikirana, ndabizi ko mufise ikintu kinini yamuterera mu muziki muri rusange. Bimeze gute? Uraza kwidondora abakunzi ba kino kiganiro, ubabwire amazina, peut-être ndagaruka ndakubaza ibindi bintu numva shaka kumenya byinshi kuri zino ndirimbo zawe. Murakoze cyane. Nongeye kongera kubaramutsa abakunzi ba Buja TV. Ku mazina nitwa Nini Estera. Nkabasanzwe ndi umwigeme uririmba indirimbo mpimbazamana. Gospel music. Kandi uririmba zoroshe, ziri mu butumwa bwiza. Murakoze cyane. Nica ikintu nyamukuru witondera iyo ushaka gusohora indirimbo. Nica ikintu ubushaka ko abantu basigarana. Ikintu cyambere mbashaka ko abantu basigarana, iyo ndiko ndavuga ubutumwa mbashaka ko basigarana ubukuru bw'Imana, bakumva ubukuru bw'Imana. Ikindi bosigarana bagasigarana kumva muri bo ko bokizwa neza. Gukizwa neza. Sinenda bizi ko hariho no gukizwa nabi. Oya gukizwa nabi nyene biravana. Gukizwa neza bimeze gute? Gukizwa neza no kuvuga no guhagarara neza mu gakiza, ugakora ivyo Imana igomba. Birakunda? Birashoboka kuko Kristo aradushoboza. Nagomba ndakubaza ati wewe warabishoboye? Ni Kristo adushoboza. Twese aradushoboza, biragenda neza. Cyane gose. Yes, ushaka kubasigarana ubukuru bw'Imana. Mu ndirimbo zawe nagenda araba ntumaze no gusohora indirimbo nyinshi. Arashaka kugira intervalle nini ya umwaka. Ndakeneye kumenya mu ntango indirimbo zawe. Eske ziya ndirimbo tubona kuri YouTube nizo watanguriyeko? Nizo watanguriyeko. Donc gushika muri kano kanya turashobora kubona ibikorwa vyawe. Ucinjira mu muziki wasanze hameze gute? Ucinjira mu kuririmba, uwo mugabo kuririmba n'ivyahe bintu nibaze ko baheze nk'imyaka 2 exactement canke irenga gato winjiye mu mugabo kuririmba bivanye n'indirimbo nabonye kuri YouTube. Nico gituma nakubajije ko arizo wahereyeko. Indirimbo uri kuraraba indirimbo ya mbere imaze hafi imyaka 2 kuri YouTube yawe. Eske
ucinjira mu gutangura kuririmba byabiri bimeze gute n'ivyahe ibintu nyamukuru wasanzeyo namashaka kumenya ivyiza wasanze aho hantu winjiye n'ibindi bintu vyakugoye kumenyera swati ibindi bintu vyakugoye n'ivyakoroheye muri rusange kuvuga itangura kahiye yawe gushika no munsi kuva ngitangura no kuvuga ngo mpereye ku ndirimbo ya mbere ntabwo byasa nkaho byangoye cyane kuko indirimbo ya mbere no kuvuga ko itangoye cyane indirimbo ya mbere navuga ko ari impwemu yari yayimpaye aho ni ku ya mbere impwemu yari yarayimpaye ayimpa kujya nyene abaza kuza kuyikurikirana baraza kuyumva kujya nyene baza kuyisanga niko yayimpaye iyo ndirimbo murabasigurira ukuntu yayiguhaye muri rusange ukuntu murakoze cyane je numvise ngo indirimbo ngo nimpemu yarayimpaye cyane nibaza ati none gasha hagenze gute bahuriye he abarinzi wa gospel muvuze ngo indirimbo ngo nimpemu yarayimpaye biba vyagenze gute bayayibahaye gute ku giti canje kuntu vyagenze icyo kintu ariko ndava mu kazi ndiko mva mu kazi icyo gihe ndibuka ko hari umukozi nasimbuye yakora ijoro ije nariko ndakora ijoro nibaza ko wowe uri umuganga okay tubandanye next long story short ego ama ndiko ndava mu kazi mu gatondo ndiko ndataha ndushe naniwe cyane n'itiro ryinshi nawe uvyumva nk'umuntu aba yarakora ijoro yes ndataha ndi hafi gushika numva ijwi ry'Imana riraje numva ijya ndirimbo nyene ndiko ndavuga iraje kujya nyene baza kuyisanga iraza numva nubundi ijwi ry'Imana rirambwira ngo narifite telefone mu ntoke ijwi ry'Imana rirambwira ngo fata telefone wifata amajwi ndafata telefone ndiko ndamanuka n'itiro ryinshi n'uburuhe bwinshi ndifata amajwi ndagenda nkomeza ndirimba nyene ntazi iyo biriko birava numva nyene biriko biraza ko nyene nkomeza kwifata amajwi maze kugera mu rugo umva cyari gihari kwari kwitegura nkaryama nk'umuntu arushe afise n'itiro ryinshi ariko nubundi mpwemu yantiyanyemerera arambwira ngo bantu tunganye iyo ndirimbo urayitunganya ncanda ifata ikaramu ndayitunganya indirimbo ibaho ko nyene ego ubandanye gushika muri studio isohotse nkeneye kuduha inkuru kuko je ngaha namaze kuba interesse umvise umuntu ngo yumvise ijwi ry'Imana nase kwirwa ndagucira mu ijambo fuko utubwira muri rusange warose ijwi ry'Imana kugira iyo ndirimbo yandike ijwi ry'Imana ntirizira ubusa kumbure iyi urabibona iyi Imana yakubwiye ikintu après urabibona ati vraiment Imana yarabimbwiye iyo ndirimbo hari ibintu yagize nka impact cyangwa ibintu nk'ibitangaza yakoze ukavuga ati nari narabibwiwe ndiko ndabona ibi biriko biravamo muri kubera indirimbo yavuye hajya ku mavi yavuye kure kuva muri production kuva no kuvuga bariko barayihinyanyura ushika isohoke gushikije hanze nkeneye duhuga urugendo rwose ukungene rwagenze ego mu bisanzwe kabiri urayihawe hanyuma ucuja muri studio ryari bigenze gute ntivyoroshe kugira ngo nje muri studio nabanje guteba gatoya numva mengo ni ibintu biraha kuko nta nubwo nari sanzwe numva ko muri jewe nshobora kumva ko noririmba ndo muririmbyi niyo mpamvu byatevye ko nja muri studio ndabitebamwe kabisa ndabitebamwe indirimbo iraho yanditse atari uko mbuza ngira ngo amafaranga yo kuja muri studio oya biraho nyene ariko ahubwo ntaratahura ikiri muri jewe ariko mu nyuma numva ikiyumviro kimara gikomeza kuza muri jewe ndavuga ati ubundi iyi ndirimbo kubeka intosohora irya ndirimbo ndagenda ndayisohoye indirimbo iraja ngaho ari audio ndiyumvira ubundi ngire audio ngire video ngire iki n'ubundi iri audio iguma iraho nyene iraho kubera ko numva n'ibintu nyene muri jewe ntumva ko muri jewe nshobora kuba ndi umuririmbyi ariko mu nyuma nyene cyumviro kimanje komeza kuba muri jewe ndavuga ati reka ndayigirire video niko kuyigirira video ndayishira kuri YouTube ndayisangiza inshuti zanje gushika muri kano kanya watugiye parcours izindi ndirimbo zakurikiye iya mbere avuze ngo wayironse bivuye ku Mana nico ryakujeko izikurikira wazironse gute izikurikira ahubwo naciye numva muri jewe ko ndumuririmbyi avuga ati ubusinzo kuri Rwanda rindira Imana ubusinzo kuri Rwanda rindira Imana yaranyiyeretse yarantanguriye wabutuma none ariko radukurikira avuga ati iya mbere yavuye ku Mana iza kabiri none zavuye oya kabiri ahubwo naricaye nyene ndasenga hamwe no gusenga byose birashoboka
numva nyene iyindi ndirimbo iraje iyindi ndirimbo yitwa humura Yes. nayo nyene iraza Yes. ndayandika ndaja kuri studio byose biragenda neza biragenda neza. Ubu indirimbo zawe umuntu wese je ndi mu bantu bemeza yuko umuntu wese aba afise abantu bamukurikirana. yego Nico kintu abantu bagukurikirana cyane canke abafana nimba wemera kuronka bakugira abafana abafana ni terme technique y'umuziki canke ya industry dushatse kuvuga ko abantu benshi abo bantu bagukurikirana yego abafana bawe iyo bariko baragukubwira ko bagukunda bakunda ibikorwa vyawe ni bakunda guhagarara cyane n'ivyahe bintu urana nk'ubu turashaka kuvuga ati je Double J ndakunda ukuntu yandika yego Sabi ndakunda Bifesi ndakunda ukuntu indirimbo zibiwe ziba zirimo akunda gushwana mu ndirimbo urabona hari umuririmbyi yitwa Just Gordon aririmba neza cyane ukavuga ati Just Gordon ndakunda ukuntu yandika ugasanga je ndamukunda kubera ukuntu yandika indirimbo nziza wowe n'abantu bagukurikirana n'icyaha ikintu bakunze kukubwira kuko turabibabwira abo mpeje kukubwira tuba twabibabwira wowe nawe abiwawe abafana bawe bafise nawe abafana biwawe bakubwira gute bakubwira yuko bagukundira iki icyambere bakunda kumbwira icyo bankundira ni message inyandiko ego message ubutumwa ntanga mu ndirimbo ego burabaruhura cyane burabaruhura cyane uriko uratanga burya butumwa uramaze kuronka ico abantu bagukundira kuko maze kuronka ico abantu bagukundira n'ikinyanye n'ucubaha cyane gusumba ibindi sigura ngo wewe ico kintu ca message ugishiramo ingufu nyinshi gusumba ibindi bintu eske bihora bishika uri kurandika nk'indirimbo ukumva yuko caki n'abantu bagukundira utagishikanye kuvuga ati ya message bankundira sinashitse sinakoze cyane sinakoze ibintu byiza cyane canke misi yose ibintu byose hora wandika hora wumva byose bimeze neza mu bisanzwe twandika ibyo muhemu yarakomeza kuduhishurira kandi burya hajya muhemu yari yaje akagusanga akaguhishurira ibintu nuko ababona imbere ko hari umuntu bizogirira umumaro ashobora no kuba na wewe ashobora no kuba na jewe birashoboka niyo mpamvu rero usanga nyine turiko turandika ariko hamwe no kwandika tutitaye kuvuga ngo mbega iyi message abantu bakunda ndiko ndayandika kugira ngo izibashikire ahubwo twita ku vy'Imana ishaka ko twandika cyangwa message ishaka ko abantu ibashikira ugasanga iyo tuyisohoye ntihabuzemwe abantu ifashije hagati y'indirimbo zibiri indirimbo imwe wisohoye bishoboze bishitse ukaba warose ihishuriko abwira ati indirimbo uyisohoye izoshika kure bayita ama hit song ikashika kure ikamenyekana hano hose n'iyindi abwira ati indirimbo ntizoshika kure yego mugabo kumbura abantu izoshikiriza bafasha cyane gusumba yandi izoshika kure wowe uri kurandika izo ndirimbo zibiri woca uhera gusohora iyahe canke niyahe wohe ikibanza gikomeye subiramwe sindavyifise indirimbo imwe urayisohoye ntishitse kure mugabo irimo ubutumwa irimo ya majambo akomakomeye n'indi ndirimbo irimo amajambo abayabaye canke ntarakomeye mugabo wisohoye gusa yagiye navyo biharaho muri kino gihe sinzi ko maze imisi ubona indirimbo zirimo amajambo aremurutse hanaremereye aremurutse ahubutse nizo zishika kure wewe uhitamo gusohora iyahe nohitamwe ijya ishobora kudashika ahantu kure ariko ikagira bake ifashije ego ngira uhitamo ijya ishika kure igafasha abantu benshi bakakuraba haba mu nyuma kazoki bakanda basebe bikabamarira iki iyo message abantu benshi bakagufollowinga bakabafana bawe hama mu nyuma gacubaha vya bindi warushaka bifise ndumva kumenya na strategy yes turi kumwe na Esther twariko turayaga twariko turayaga nari nanavyibagiye ko turi imbere ya kamera twariko turayaga twariko turiyagira ibintu bimeze neza kuri bano baririnzi bari mu indirimbo mpimbazamana Esther tubwire kuri ino shasha turiko turanarangiza tugiye kuri ino ndirimbo shasha bimeze gute nayo wayaha mu bwahe buryo nivyaho ibintu vyakoroheye jewe namambwira abantu benshi ndakunda histoire y'indirimbo ndakunda nka bijya bintu ari kuratubwira ndakunda umbwire ati je nagiye muri studio sanga hari amatara anshikirako ikirato nari nambaye ihotaro iravunika hanyuma iyo ni muri kote y'ibintu bibi canke n'ibindi bintu vyiza ati jewe nagiye turiko turakora nzamona umuntu ntazi yavuye aryoherwa n'indirimbo yanje nterera amahera ndayakoresha kuri terrain ibintu kungene vyagenze muri rusange tunarangiza kuri ino ndirimbo shasha nibaza ko tuzogerageza kuza turayisangiza abakunzi tugira ino ndirimbo shasha muri feasibility yayo vyari bimeze gute iyi ndirimbo shasha niyo kubwira abantu kwihana niyo kubwira abantu kwihana
abayumvi Guheba ivyaha. Guheba ivyaha. guheba ivyaha guheba ivyaha birakunda birakunda ego okay abo nivyo gushobokera jewe ngira ko yaratavye nsanzwe nkora birenze je byo uri umugororotsi ego ndumugororotsi kuva buca nta vyaha ndakora oya reka ahubwo uranyegera urambaza umuti we bigenda gute kugira ngo dusangize n'abandi vyagoye kugira ngo uwundi munsi nzogusanga turi babiri kuyagisha ariko ni indirimbo yigisha abantu guheba ivyaha ego kandi birakunda ego birakunda ugaheba cyane ikintu neza ukabiheba kuko nakubwiye mu ntango hari ikintu maze guheba mu buzima bwawe hari ikintu maze guheba ego wahora ukora ubu udakora kabisa ego wow Imana ishimwe cyane amen birakunda birakunda cyane kuko mu ntango nakubwiye ngo ntabwo twe twokwishoboza ngo bikunde dushobozwa na Kristo waduha inkomezi rero nabwiye abantu kwihana tugakizwa neza kuko aha hanze biragoye kana ko gukizwa neza rero ncana ugiye mvuze gukizwa neza je n'umumenga ndakeneye kumenya gukizwa nabi bimeze gute oya gukizwa neza no kuvuga ngo tugakizwa ariko kandi tukagaragaza ivyamwa vyiza apana kwa gukizwa muga tukagaragaza ivyamwa bibi nivyo mba ngombye kuvuga ego ico n'abandi bantu badakijije bakiye kwimenya ko kugaragaza ivyamwa bibi kabisa ni ikintu kibi cyane yego ni kiyo ndirimbo shashi ivuga barashobora kugenda kuri YouTube bakayikurikirana bakumva neza ndaza kubatumira kuyiraba urayisohoye irashitse hanze hanyuma abantu bayumvirije gushika muri kano kanya biva eske ino ndirimbo yaraguteye intege kumva umenga wubandanye n'umuziki hari indirimbo umuntu akora bivanye n'ibintu yahuri ibigeragezo yahuye navyo bakumva umengira mucine gumenga yo ni yanyuma hari abarimvyi benshi maze kumva bavuga ati iyi ni yanyuma yego mugabo bikamugora gasubira kugaruka canke nawe umurinzi iyo ndirimbo ikamukorera akana akavuga ati wow ngiye kubandanya bivanye n'ikintu ciza yabonye iyo ndirimbo imiryango yamugurukiye Sati hari imiryango yakugurukiye muri no ndirimbo canke hari ibintu wahuye navyo muri no ndirimbo iyo ndirimbo nkisohora abantu benshi barambwiye usohoye message benshi batinya gushira ku mugaragaro batinya gushira habona bibaza ko ari kubera kibayitinya ubu ntabwo tugikunda message ivuga kwihana ahubwo dukeneye zimwe za Cakira nizo message dukeneye kumva kuko bivanye n'ibihe turimwo bituma menga iyo message yo kubwira abantu kwihana zike za Cakira birakora bijya waravuga ngo Cakira birakunda hari umuntu babonye wowe uribaza urizera ko bikunda Jean umuntu wakubwiye Cakira ugacakira birakora tuko turiyagira nk'abaririmbyi bizeye birakora je rero umenga no canje ngaho nyene kugira ucakire none gashaka kumera neza hamuyo wizeye ibishobisho nawe zondangira aho hantu bikunda bagucakirija ugacakira bigaca bikunda niho shaka kuja urumva uze bugiye kugira ucakire yego none wumva kandi none ko bica bikunda nzoja aho nyene kugira ncakire aba okay turandaye bari kuratubwira ku vyerekeye kwihana ivyaha yego yuko barakubwiye ko wakoze kuri point wavuze ahantu abantu benshi badatinya kuvuga ego ariko kandi barahezagiye abantu barahezagiwe cyane ego nizeye ko utazobiheba bino bintu oya sishobora kubiha ahubwo iyo ndirimbo iyo ntaza no kuyisohora byari kunjya no mu mutima ni cyahe ikintu kigutuma uvuze ngo ntuzobiheba uvuze unihuta nko kumenga urafise conviction urafise ugushira amanga kutazobiheba ni cyahe iyo conviction ikura ni cyahe ikintu kikumvisha kigutuma kumva kutazobiheba kubera ko ntihamagaye warahamagawe narahamagawe niyo mpamvu wampamagaye nizera ko azoba mu ruhande rwanjye akanshoboza gushika aho yagambiriye ko ngera ego Imana guhezagire cyane amen nyaza yuko akunzi ba Estela mu mandanya mugenda mukurikirana zino ndirimbo ziwe haba kuri zino mbuga ngurukana bumenyi asanzwe akoresha nibaza ko uwo babwira imbuga ukoresha bagenda bagukurikirane ibindi navyo tuzoza turayaga hakeze ugaruka muri studio tuyagira ego imbuga zanje nkoresha reka mpere kuri YouTube Nini Estela ego kuri Facebook page Nini Estela kuri TikTok Nini Estela kuri Instagram Nini Estela izo nizo mbuga nkoresha Nini thank you so much
murakoze Imana cyane iguhezagire twabanye Amen. umwanya mwiza nibaze kuzosubira kugaruka ego thank you so much Murakoze ikasa mu buhinga cyane. bw'ivyuma washiremo indirimbo ya Estera muryohererwe ca ngaruka ndabwira n'andi makuru turangizanya nayo muri kino kiganiro cacu ca Explosive let's go